Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muri kumukurikirana ibonesha kure yanyu ya BTV Burundi sangwa ikaze mu mwanya mwiza w'amakuru avuga kuri uyu wa 16 Myandagaro mwaka wa 2024 mukaba mugira amashikirizwe na Hatangimana Patrick akabari n'amakuru aza kwibanda ku ngingo imwe rudende y'isuku. Ubona ko uno munsi turi ku munsi wa gatanu w'indwi yahariwe isuku. Idonido ni mukanya. Ndasubire kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mw'idonido ry'aya makuru. Kugirira isuku aho tubaye biratuma twirinda indwara zituruka ku isuku rike nka kolera. Ivyo byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yari karasozera urugendo yise inkebuzo hari mu gisagara ca Bujumbura kuri wa 12 Myandagaro umwaka wa 2024. Ni nkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Kutagira isuku aho tubaye ni bimwe mu bituma abenegihugu bafatwa n'indwara ziva ku isuku rike nka kolera n'izindi ndwara, vyavuzwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yariko arasozera urugendo rwitiriwe inkebuzo hani Bujumbura. Wa gatandatu nagiye sanga naraca mu gisagara muri mwiga hari isuku gute n'abanyamuhaga hambira ngo ntabwo vire pop ya nasanze mukuburira munsi y'uburiri ukuburira munsi y'igitaba narabonye ahantu ngo hatinjira umuntu utanga henekene ntahinjira ni mu buda hose 30 ku mufuko nahinjira urumva ko nk'abasirimu abo kwa veterineri hari hadakweba bikamwo imyanda bengandi ubagahigana marambira ikiyo cy'umwanda ginanga tubuze isuku n'isuku urinda kuvuga ngo barambona urarikora orera nasanze bari tuzi ngo n'amazi akenye ngo niki kumbe orera iraho tunwera inzoga orera iraho dutaha hano za muhiri wose nosanga hano mugakwe wanyegeje yarara bajene twumvikana. Ubu rero twebwe abatama yowe dufise igikanu cakongataye ugwaruka tuvyikorera. Tubibutse ko isekeza ry'indwi yose ryatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi guhera ku wa 12 Myandagaro kugira abanyakazi bagira isuku aho babaye ririko rirakogwa igihugu cose. Inyuma yako kamo k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko guhimiriza umwe wese kugira isuku aho akorera mu kiringo c'imisi 5 hariho akarusho, hari byinshi bimaze gukogwa mu gisata c'isuku nubwo impinga ikiri ndende. Ni nkuru ya mugenzi wacu Areolis Ndongozi. Kwigerekezo rya 19 Ntwarante umwaka wa 2024 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angel Ndayishimiye yaruguruye Chess mu gisagara ca Bujumbura umugambi witiriwe Zahodeshe wari ufise intumbero kwitaho isuku mu gihugu cyose mu kiringo c'imisi 100. Muri ico kiringo harafashwe ingingo zitandukanye zijanye n'isuku n'ibikorwa bitari bike byarakoze. Aha twovuga ko gutera amashurwe ku mabarabara n'ibindi bitandukanye. Ariko inguvu nyinshi zakoreshejwe mu ntango z'uwo mugambi kuko uko imisi yagiye irahera ariko zagabanuka na cyane mu makartier amwamwe agize igisagara ca Bujumbura. Muri rusangi rero umugambi Zahodeshe waragize ico wongereje, ariko ikibazo c'isuku rike carahagumye. Nikimenyamenya ku munsi wa gatandatu igekezo rya 10 Myandagaro uyu mwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko abarundi batagira isuku maze afata ingingo ko iyi ndwi yose turangije ayihariye isuku. Muri iyo ndwi isuku ryarakozwe mu bice bitandukanye, abakozi bakorera mu bisata vya leta canke ivyo bikorera utwabo baritabiriye ako kamo mu gukora isuku aho basanzwe bakorera. Kuri uyu munsi igenekezo rya 16 Myandagaro umwaka wa 2024 niho iryo sekeza ry'indwi imwe ryarangira. Ni naco gituma imbonesha kure ya BTV Burundi yagendeye ibibanza bimwe bimwe mu ntumbero kwirabira ico iryo sekeza ryazanye mu bijanye n'isuku. Kuko vyagenze ku mugambi Zahodeshe urabona ko mu makartier hagati ibijanye n'isuku biragaragara ko atari ibintu byo gukogwa mu kiringo c'imisi 7 eka mbere canke ikiringo c'imisi 100.
kuko biboneka ko isuku rikorwa mu gihe ari igitsure c'indongozi kanaka. Aho rero ibibanza bitari bike mu makartier isuku ryaho ntirishemeye. Hari imicafu myinshi ikicegeranirijwe ahantu, hari amacupa atabora agitagwa ku nkengera z'amabarabara n'ibindi bitandukanye. Ariko mu gisagara hagati urabona ko isuku ryahagurukiwe cyane inyuma y'ibitsure by'umukuru w'igihugu. Aha rero biragaragara ko abanyagihugu bitaho isuku bivanye n'akamo batewe cyane cyane n'umukuru w'igihugu. Rero kugira isuku rigende neza nuko hokora wa mugani w'ikirundi uvuga ngo ubutosora ifuku yamiza agati mu jisho, kugira ngo ku munsi abenegihugu bame bazi ko hari itegeko ry'umukuru w'igihugu ko umuntu wese ategerezwa kugira isuku ahabaye, atari uko isuku rizokuma ryibukwa mu gihe umukuru w'igihugu azoba yahagurukiye ico kibazo mu kiringo kanaka. Imicafu yahora yibonekeza ahatari hake mu gisagara ca Bujumbura, na cane cane hampande y'ibikono bitabwamwo iyo micafu. Inyuma y'akamo katewe abanyagisagara ca Bujumbura, ubu ahatari hake harasukuye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Ahora yibonekeza imicafu itandukanye iruhande y'ibikono vyagenewe gutabwamwo imicafu, atari hake n'icibonekeza. Aho ni nyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo guhagurukira ikibazo c'isuku rike gibonekeza ahatari hake mu gihugu c'u Burundi, na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura. Ubu haribonekeza impinduka mu bice bitari bike. Nka hose mu gisagara hagati imicafu yarakuwe, byahora vyibonekeza ko ihamara igihe kinini bitumwe n'imodoka zagenewe kwegeranya iyo micafu zaza kuyitora zatevye bivuye ku mvo zitandukanye, nkuko vyashikirizwa na bamwe mu bajeje kwegeranya iyo micafu. Iyizi imbere ni ikena ry'igitoro rimaze imisi ryibonekeza. Nubwo biruko ahatari hake mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu baridogera ayo mashirahamwe ajeje kwegeranya imicafu, kuko kenshi usanga aza kuyitora iyo hageze ko barihisha amahera kandi atari ivyo bavuganye. Ahandi naho ugasanga abanyagihugu bariko barihishwa amahera atandukanye kandi atariko vyari bikwiye kugenda. Abakozi bajeje kugira isuku mu gisagara ca Bujumbura bo barabandanya akazi kabo ukuri kwamye ko gusukura igisagara, naho usanga bafise ibikoresho bidakwiye kugira barangure neza akazi kabo. Nubwo biruko mu gisagara ca Bujumbura baramenyesha ko ibikoresho bishasha byabonetse mu ntumbero yo gutsimbataza isuku nkuko byashikirijwe na Jimmy Ndayishimiye. Nubwo biruko mu makaritier amwamwe haracibonekeza imicafu, nkaho usanga yarakuwe mu mifurege itwara amazi ikaca yegeranirizwa hafi y'iyo mifurege, bishobora gutuma iyo micafu isubira mu mifurege n'ingoga, kuko imodoka zagenewe kwegeranya iyo micafu ziza kuyitora zitevye. Ndetse na muri izo modoka nyene haribonekeza zimwe usanga zishaje, ibituma iyo micafu igendera koroka mu gihe bariko barayitwara. Hari namwe mu banyagihugu usanga iyo micafu bayiganirije hamwe bagaca bahitamo kuyiturira. Ahanini iyo micafu usanga igizwe n'amababi ava ku biti bitandukanye. Nubwo abanyagisagara ca Bujumbura bashoboye kwitabira ku bwinshi ibikorwa byo kugwanya isuku rike, abasanzwe bakora akazi ko guteka mu mazu y'uburiro bo baridoga ko ibura ry'amazi meza hamwe no guteba kuza gutora imicafu ari zimwe mu ntambamyi zituma isuku rike ribandanya kwibonekeza muri ivyo bibanza. Ni mu bikurikire. Ku munsi ugira gatanu w'indwi yahariwe isuku mu bibanza rusangi bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura, kuri uyu wa 16 Myandagaro umwaka wa 2024, bene amazu y'uburiro bwo mu gisagara ca Bujumbura baridogera ishirahamwe Regideso ko ikibazo c'ibura ry'amazi ari imwe mu ntambamyi bagira mu gihe cyo gusukura aho bakorera. Ntambamyi ziriho ziribonekeza cyane kuko nk'iyo umuntu adafise amazi akwiye ntaza ngo agire isuku rikwiye. Intambamyi tubona ikomeye cyane amazi, ibura ry'amazi tworohereza kuko usanga amazi tuyakora kure, niyo bishe tukayaronka ugasanga tugiye nko mu Nyakabiga kuyaronda ugasanga amazi arazimvye, usanga ni ikibazo c'intambamyi mukuru. Nibaza ko biturabira ababijejwe kuko na cyane nk'ishirahamwe Regideso turagerageza uburyo bwo turonsa amazi akwiye, ikibazo c'amazi kikahava ko turonsa amazi turonka n'isuku, noneho nazangwara ndahogora z'ivyizi biva ku isuku rike ntibisubira kwibonekeza. Hambavu y'ibura ry'amazi
abo bakorera mu mazu y'uburiro baranatunga agatoki abajejwe gutora imicafu mu makaritiye ko bacererwa kuza kuyitora ibiheza bikongereza isuku rike. Twongera twagira n'iki kibazo, hari igihe imodoka ashobora gutara kuza gutora ibintu nyene n'ubucafu. Muri make ibyo nivyo bibazo tukunda kutugira cane cane, ahandi ho ngira ngo muravyibonera ko isuku tugerageza ngaho kugira kane mu bwiza. Hari haheze igihe kitari gito hibonekeza ikibazo c'isuku rike ahatari hake mu mazu y'uburiro n'ubunywero ari mu makaritiye atandukanye agize igisagara ca Bujumbura. Imbere yuko turangiza ano makuru twabateguriye, mudukundire tubanze turabe amakuru makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Igihugu ca Swede cyaratangaje kuri uyu wa kane itariki 15 Myandagaro umuntu wa mbere agwaye indwara nshasha ya Mpox. Ivyo bikaba vyatumye ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu rihita rimenyesha ko abandi bantu bavuye hanze bafise iyo ngwara yandukira cyane bashobora kumenyekana vuba mu bihugu vy'Uburaya. Muri rusangi abantu 38,465 barafashwe n'iyo ngwara mu bihugu 16 vyo muri Afrika kuva muri mukakaro 2022. Ku bantu 1,456 bapfuye, harimo no kwiyongera kw'ibice 160% mu mwaka wa 2024 ugereranije n'umwaka uheze, nkuko bimenyeshwa n'ikigo kijejwe amagara y'abantu muri Afrika. Dutandukire n'ayavugwa muri Venezuela mu gihe Nicolas Maduro yasubiye gutorwa mu mpera z'ukwezi kwa mukakaro. Inama nshingamateka y'igihugu ca Venezuela aho leta ifise amajwi menshi 257 ku ntebe 277 yemeje kuri uyu wa kane igenekerezo rya 15 Myandagaro itegeko ryerekeye amashirahamwe ataharanira inyungu za politike. Itegeko ryerekeye ukugenzura amahera y'amashirahamwe ataharanira inyungu za politike yemezwa n'abantu bose, nkuko Jorge Rodrigo umukuru w'inama nshingamateka abimenyesha. Nino ngaha tugarukirije ano makuru twabateguriye kuri uyu wa 16 Myandagaro umwaka wa 2024. Reka tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana gushikaha. Naje Hatangimana Patrick tuhani sango kundi munsi nk'aya mango. Tunabibutsa ko ano makuru mushobora kuyakurikirana byoroshe muciye kuri Star Times ni kwishene 106 n'ishene y'amajana781, eka ndetse no kuri Canal Plus ni kwishene 396, nayo ku mbuga hwaniro ni BTV Burundi kuri Facebook, YouTube, TikTok, X na Instagram. Ni mugira mu bamubahwe na Gahwana.